Mwakachemushe everybody kuno ku BKTV tawakabwino. Ndabaramukije mwese aho muherereye bakunzi ba Burundi Kingdom TV. Uyu ni wa mwanya wanyu cyahiganiro cyanyu mukunda cyane Burundi Talent Show. Ubuherutse narabayiretse ukungene ushobora gusovegarda ibintu vyawe cyangwa kubika ibintu vyawe yaba amafoto cyangwa amavideo kuri Gmail. Uti ivyo bintu ubibika gute? Ni kujya mwabonye utabibonye naje mu video yacu arabe ukungene twabigenjeje. Rero uno munsi nje gukora nawe ufite telefone ya Samsung. Kuva kuri Samsung ya mbere kugera kuri Samsung ya nyuma. Nimba ufite Samsung G1, nimba ufite Samsung A20, nimba ufite Samsung Note combie, wewe ico ngiye kukubwira ucumvirize neza. Iyo telefone yawe ya Samsung irashobora kugufasha mu bintu kanaka. Par exemple musanze muzi ko telefone igira emitter. Hariho abibaza yuko emitter ari yo gutelefona gusa haba namba canke emitter bakibaza ko ari yo kurikodinga amajwi gusa canke gufata amasanamu n'ibindi. Sico gusa iyo telefone ya Samsung isanzwe ikora. Irashobora kugufasha nko mu gihe nkuko je ndiko ndavuga. Ukunye ndiko ndavuga nasizemo code yanje ikansubiramo ukunyene ndiko ndavuga. Uti bigenda gute? Shiramo akanyenyeri, akadirisha, ubusa, kabiri, umunani, gatatu, akadirisha. Baca bakuzanira ahantu hambere handitse star, sivyo? Muga ikiringenzi twe dukeneye naho ha kabiri handitse star, speaker, first, mic. Tufata ukure ngaho hari iyo cloche ngaho agapwe ugakure aho hari stop ushire ngaho ndababwiye handitse star, speaker, first, mic. Ni kuvuga ucushira aho hantu. Umaze kugira ivyo bintu tufata telefone yawe rero uyitereke hasi canka hariho hose ucutangwa nimba uririmbe uza kuririmba uza kumva ijwi ryawe ryabaye amplifier ari telefone yonyene irikira bisubiramo utarinze kwifata amajwi canke ugire ibindi bintu. Rero ivyo bintu bashaka kugufasha ufise mixer cufata ucomeke kuri mixer ucushira ko rya cable ya son. Umaze kuyishira ko washizemo ijya code ucutangura uvuge ukunyene wumva microphone kujya uhora wumva microphone zivuga mu ma speaker cyangwa ma haut-parleur nayo nyene niyo niko telefone iza kubigenza. Narababwiye yuko hano muri Burundi Kingdom TV no mu kiganiro cyanyu Burundi Talent Show musanzwe mukunda cyane. Gusa ingorane nuko mwe bata commentaire mushirako. Ze murashaka commentaire kugira ngo zizodufashe kuzana utuntu dushasha cyangwa gukorera ku vyimviro vyanyu ku tuntu bamukeneye twobafasha ku matelefone yanyu. Mwari kumwe na J Silver Boy hano muri Burundi Kingdom TV. Ntimurambirwe gukora subscribe kandi iyi video uyisangize abagenzi bawe kugira ngo ibintu bye bibashe kugenda neza tubandanye duhanahana ubumenyi. Murakoze cyane.